guys hari no gukora umuti ibintu uri fresh dushaka abantu bari ngaha man dushaka abakonangwe ndabwiye ko bari ngaha oya man turabizi ubuzima bw'ubumuko buragoye uraraba neza buragoye akarato gasongo yurambara ukadoda DFTV Tunda Juhudi. Yes, reka twongere tubaye ikaze mwe bakunzi ba DFTV musanzwe mudukurikirana muciye ku rubuga rwacu rukuru rwa YouTube. Right now rero tugerageze kubabwira ko tugiye ahantu hamwe mu Kibenga gukora umuti guys. Ibyo rero mutari bwabone mugira mu bene. Kuri micro ni Ntare Clovis, behind camera ndi kumwe na Oli King niwe musora agerageza gukora byose kugira amasana maguma bashikira fresh. Ahantu rero bamaze kwa turangiye tugiye kuzana abakonangwe. Murazi indirimbo yabo bamaze imisi basohoye mu misi heze. Si ni love ganire. Hano bamaze kwandangira kari kuriri barabara nyene. Nice ndabonye na logo yabo. Sikukure kwa Kim. Bro ni aje? Umeze neza? Mana hano niho bari. abandi baza niyo bari. Abakonangwe kandi ngo bakorera ngaha. Nyene niho bakorera. Burya rero bariho bari. Haja niho wenjire. Ana fresh sana. Poa sana. Guys, hari no gukora umuti. Ibintu uri fresh. Turaingi? Oya guys, ni aje huko. Inko. Bataza no kugurura burya hari abantu. Oya. Ari abantu nga. Ya bro ni aje. Umeze neza. Nakwitwa gute wewe? Cyane twa Gucci. Gucci? Aje zina rya rakaze dushaka abantu bari ngaha man. Dushaka abakonangwe. Ndabwiye ko bari ngaha. Oya man turabizi rero nuzi ko dusaye turi ku kazi kose man. Goja kwanza. Inge mbane ndababwiye. Oya man reka twinjira bwe kuko numvise ngo ariko barakora n'igikorwa ngaha man bariko barakora n'igikorwa. Oya muzera statu baramutse. Ni aje boss. Acha tuingie bro, acha tuingie fresh. Ni aje boss. Umeze fresh. mwe namwe rinde abatumiga nayo Oya none mari ni mudunyane abantu muri iki gihe imyaka 10 mudakora sinzi yo muri. Twari mu bikorwa wowe nona ko dusanze muri studio turiko turakora ngaha. Niho mukorera no. Sijire ngaha ni kubera nyene twari ko turakora ariyo nabandi bantu bariko barakora nico gituma nako turatanga. Twe nuziko turabanyesha makuru tuguma tubaza ibintu byose kugira tubafate. Mwe ibyo bintu tuzobifaka bise. Ni Gitega ngo mwarakodeje abataxi vero kugira baze kubategera yose namakuru ariko aravugwa. Niwe watanze amahera cyane niwe. Basi tuongee kidogo mazee. Tuongere wapi? Inje. Studio yenu ni mbovu, hamtaki tuingie. Studio sio mbovu. Tuzanya amafaranga maombi. Munazanya mahera mu acha inje. Utanza mahera uko ni winjira. Kuri ibintu by'amafuti. Abakonangwe mwaragiye ni mukiboneka ni mukivugwa muri Buja Favor mwagarutse na Love Fire. Tugiye kuvugwa ndubona ko kuratubaza. Tugiye kuvugwa wabibona nawe nyene. Kwanza wagutumiye ninde ko tutagutumiye ngo turiko turavuga. Simaka muntu mire habwo ndizana nugukora umuti wose. Muri iyo myaka 8 yariheze kutari bwazi. Habwo niwe 10 kuyigaba ni 10 man. Ni 8 none kuje we ninde yagwa. Love Fire basore mu ntara ya Gitega maze. Mbe muracyazi kubita ya makasi yanyu yo kudoga hejuru. Ndai kubisenja ndagonyura mutwe kujya kwa Jete. Ngwe mu mabati. Nge turaduma bantu kuri amabati ndakuje. Yes tuvuganire gatoyi kugira fresh. Naso fresh. Love Fire niyo ndirimbo mufise kugeza kuri uno mwanya. Igitega numvise mwarakodeje abataxi vero kugira bazi kubategereye mwerekane ko mugiye gukora umuti byaza. Ninde yabikubwiye? Manje niyo narindi. Nabibonye abataxi vero. Cyane wabonye abataxi vero gusa. N'abanyagihugu. Nta miduga wabonye. Muduga wari umwe gusa. Abanyagihugu baturamutsa wari wabahaye amahera ngo baze kuza kuturamutsa. Mumeze fresh rero. Ke turi fresh. Muriko murakora ibikorwa nyabaki ngaho indani. Ibikorwa ni byinshi dushaka kubikubwira turana urusaku muvise kumengo rurarenze kandi mwege muze muragabanya izo kode zanyu man. Ngerageje kubaza namakuru mfise nafise ko mutadusubira gusohora audio mutuza murabwirizwa gusohora audio na video. Ni byukuri cyane. Ivyo nukuri kudasha. Ni audio na video.
Love Fire niyo ndirimbo kuri YouTube iriko kugeza uno mwanya. Ikindi gikorwa kizoza kitwa gute? Ikindi gikorwa nshaka kubabwira muzobona ni surprise. Ibikorwa ni byinshi sana, amabomu ni menshi sana. Ni menshi muzobona gusa amabomu aguma ba abagwamo. Muri kim mumeze neza muri no misi kandi ngo nashani kwina ari mu kwinjira nivyo. Ntuzuravuga ibibazo nk'ivyo nani turashwana gatoya wewe muri kimu imbere yo myaka 8 wewe wari bwatubone buraye ko tumeze nabi mwari ifunze se wo mwari sawa twari mu mafungo mugayo mafungo ni twari tumeze nabi twari tumeze neza cyane kuko ino muzimba turiko duguye ivyamwa nibiva ku giti cyumye cyakabye cy'umunabire canabye igiti kitanga ivyamwa ni giti kimeze neza cyakuze neza gifise amababi meza ngerageje kubivuga inyuma y'imyaka 8 mwarahoze murabona kwa kuntu mwari umeze inyuma y'iri ya myaka muzosubira gufatisha rijya zina izina turifatisha kangaye kandi izina ririho wowe nuturonde none ku bagenda barondeye kugira basubire ndabanda urondeye izina none ubaza mu myaka 8 wewe twari bwigere tukubona none gutaturona twari ku kazi kose mugomba bwe nitwe tutabona umusikono turondera kubera dushushe ryari risanzwe urashaka kurondera abantu tarondewe nimva ko abantu bari umusiga nituriko turubaka izina risanzwe rihari kabisa umva Lionel yarataka Lionel Rich sinzi ko muzi yataka imyaka 10 nayo twataka imyaka 8 ubu twagaruse kandi tuzosubira inyuma ni aso tuguma tuza aso urayumva ico bisigura cyo turabasoda nimimana ikaguha apana banisho bisigura ngo abakorangwa ngo ni babasoda bakera barabasoda bakera abagwanyi bakera abasoda bagwana urugamba rwo hasi babita abafantasi twe turaguruka tukongera tukaja hasi reguguruka uvuye hasi bagugira ngo inguvu ziva mu nda hama mugera uva kunyo utabanje kwitazurira ku isi ntusubira hasi no era Love Fire niyo ndirimbo magerageje gutegura mugerageje no gushira kuri official kuri page yanyu Konangwe mwari benshi abandi bari he kumenga ababiri gusa umenga mwari batandatu bane ubwambe tugitangura twari batanu batatu none bagiye batatu umwe yaragiye hanze abandi nabo barungikirana amadolari ubona rege gutyo urabona mu gisoda niko bimeze itizi zibaye nyinshi urashobora gusanga ukwefye nimba itizi zarabaye nyinshi ntitubivuze gutyo ngo itizi birashobora kuba ari itizi ndende uko hariho ubundi buzima bushobora kuguca intege bukakubwira ngo mva ngaho uhindura uje hino rero ibintu bimaze kuba gutyo ariko babiri mu gisoda urashobora gusanga wowe unaniwe guca berevere kandi wari waciye makayabo ugataha yajya rero tukira abafantasi arigiye batari bwatwambika amabere na ya mapeta amwe yo kwemeza bakitwa Konangwe mugabo batari bwaronka ayo mapete wikuye matararonka ipete biramusha ahubwo ije tubabwiye gusa nibagaruke hakiri kare bakwega ayo mapete twabatwaye yes hamwe muri baje batatu bagiye hogira ugaruka no mwanya muri tayari kumwakira nkamwebwe nk'umuryango no muri studio kuri Garabel sanzwe ibahagarikiye muri tayari kumwakira muri baje batatu bagiye kuri no mwanya nibishoboka kuri no mwanya nibishoboka maka tuvyiyumvira igituma avuze gutyo je ndibaza yuko no muterera kandi kantu si kuvuga ngo ni kubera ngo twebwe urumva umaze gufatwa na Label harimo ijambo tutaba tugifise riba rifise Label kuko iyo Label si kuvuga ngo ni babagenzi tuba twazanye dukorane ngo babaki ni ibintu biba birifise inguvu kanaka bifise n'ubuseriye kanaka bifise nico vyisunze kugira ngo badutore canke bagire gute nico gituma tuvuga ngo uwo kwiyumvira kuzi no musi ngo vyoshika vyoroha nibishoka vyoroha ahubwo tumwereka management yama bakavugana management vyemeye biroroha urumva ari mu manaze ko umuryango muri babiri gusa no gukora umuti ku musi goyo ubone tutombiri kabisa kandi nawe urabizi kandi urabibona kandi ivyo agusiguriye nga birumvikana urabona umuntu amaze kuja muri label kugira kwegundi muntu nibishoboka mugerageje kuvuga rebo zo mu Burundi turazize muwamushatse kuvuga iki barabamenya kila kitu cyose kucerekeye umuziki no mu buzima busanzwe iyo ni secret iwacu akona kabanga igihe cyo nitwe twumva amajambo hanze ngo nico gituma turi turabwira ikintu cyose burya n'amasezerano wowe ushaka tukwereka amasezerano twandikirani gabanya oya gabanya amajambo abafanzi bagutumye babwire ati amasezerano n'amasezerano
twoba dufise ingene twoba twaravuganye nabo kugira ngo batworohereze kwiki tuborereze kuri iki nimba bagumije kuri iki turafise ingene twoba twagumije kuri iki bakagumya kuri iki mugabo ndibaza ko amasezerano ya lebo ni hagati y'umuririmbyi na management je ndibaza nivyo gusa nibikenewe gusanzara mu banyagihugu bose kuko nkakubwira ko ino munsi management je witoba imenya mu byo kubaho cyangwa byo gufungura cyo buzima bwa misi yose ndibaza yo nizo bari lebo canke nimbo bishaka mushaka namwe muje mutubera mw'ico kibanza muze kudukorera ivyo bindi mwegerindira mwebwe mushaka tubakubita umunyenga uryoshe tubakubita umuziki ayo n'indirimbo shashigiye kuza umunyenga nturinde urumviriza umunyenga ahubwo ndashaka kukubwira ati sinyindi kontra kugira ngo tubandanye dukorana lebo yanje nico kintu gihambaye wewe lebo nakumisi sana ndashaka ko dukorana dukora ibintu bikomeye tubababaze yes tabakora ko sindabababaza cyane mwagerageje gukora igitaramo ciza mu ntara ya Gitega aho mwari ko murashira official indirimbo yanyu ibindi biteramo hari ibindi biteramo mutegura mu gisagara ca Bujumbura canke mu zindi ntara kiretse Gitega bizoza biri mu mipango vyose Gitega urana ko twagize la lancement officiel ya video na audio ya ibiteramo rero ni byinshi bizokurikira aho Bujumbura tuzogira ibiteramo hose mu Burundi bwose tuzogira ibiteramo nico umenya ibyabaye Gitega nticari giteramo yari lancement officiel ama ivyo abantu biyumviriye ngo ni giteramo novuga ko yari semi n'abantu ntaba mwarabuze abantu niho bivuze ko twabuze abantu niho wari telefone abanyagitega bakubwire ico mutaronsa ahubwo bamuvuga ngo bijya mwabagirire ni mu bitugirire natwe kwiyomva nimba uri kuravuga gukina navyo tuzobagirira hamiyo mitima yanyu mibi muyigumye turabe tubi mu buryohe bwacu yes tugeza kuri no mwanya niyo ndirimbo mufise igindi gikorwa tukitege ryari turabona ko muri no mu kazi muri studio igikorwa gikurikira muzobona muri mu marezo tuzoposta igikurikira kuba nshaka kubabwira igikurikira ubunyene ilifo ko muturindira management nivuga umunsi wo gutanga ikindi gikorwa gikurikira mugabo ndabaye morale ntimugume mwibaza ngo tuzobatevya ni vuba cyane uyu mwaka kwanza nitumarira kwanza tutabamenaguye amenyo tugomba gukura abantu ivy'imbere tubacomora ivy'imbere bose tuvume tubona bose ari ba mapengo mugabo babanzi abakunze tubakunda kurutubuki n'umutsama w'ikigigu ujojota twarumvise numwara nahinduye ritme mwahora muririmba mu kera ubu siyo mwajemo nijya hebanga mwabonye ugira muze muri ya ritme ugira nitwahinduye ntutobeshere twege twagumye twitwa Konangwe style ubusire bwose duhuye nabwo turabugenda tubugira akantu k'ubwenge singombwa nende kuvuga ico kintu cyo gukona ivyari ibyo mugabo duhuye ni style yose tugenda turayigirira akantu k'ubwenge twege style zose iwacu tuzita cangaha mwitonde muce bugufi kamuna jeba kama ka kumbe nawo kwa fanzi wetu bana damu ndabemera byahatari twenye nawo karimbo tu abafanzi babanzi bakumva ndikukeneye eba ubuzima bw'ubumuko buragoye uraraba neza buragoye akarato gasongo yurambara ukadoda dore mpamu kagenda ukabaca mukagenda sawa iyo ndirimbo utaragerageza kuyumviriza jya kuri account official ya YouTube mwana bagerageje kuyishirako iyo ndirimbo niyiri utaragerageza kuyumviriza genda uyumvirize ni indirimbo ya kera yagerageje gufatisha muri Buja Flava no mu gihugu cyose n'inyuma y'igihugu iyo ndirimbo iri kugeza uno mwanya umuntu akeneye kubafasha ibikorwa byanyu abarondereye ku mbuga izahe baturondeye kuri Konangwe style Instagram YouTube Facebook uko nyene na Twitter bagende bagire s'abonner basha commentaire turipfuza ivyiyumviro byanyu turipfuza intererano zanyu mu majambo mu byo mwiyumvira ko twokora canke mu byo mwiyumvira twobashikirako mu byo mwamukunda cyane mu byo mwoba mwabonye twoba twirengagije canke tarabanje twose mudutora biremewe ko mu bitubwira ivyo biremewe ni kuneza yanyu no kuneza yacu twende na love fire hama turangiza ikiganiro dusezerana abakunzi b'umuziki ndudi muce mugira ko muna basezera mugire nico mubasaba ko ndazi ni byinshi mu mufise ku mutima mu ntumbero yo gushikiriza abarundi n'abanyamahanga basanzwe baba mu gihugu cy'u Burundi cyo nagomba kwanza kuvuga imbere yo kuvuga ngo love fire aba bakobwa nibabimenye bari baramaze igihe kinini yabatujya umuhari sana ngo twarabatoteje no nimanuro mwabwa nabasaza banyu babakunda gose turabakunda sana dushaka ko mubabana Imana dushaka ko muteswa dushaka ko mwigira abanuze urabona
urabona ujya mukobwa ingene ari mwiza cengira ndamukubita urukundo ndamukubita natajwe mfise reka ngerageze twumve sister merci Yes. aho ndahaga Twende sana. Hey, baby, give me love fire. Give me love fire. Hey, baby, give me love fire. Give me love fire. Guys, je ndabona ivyo bijya mwumva muri mu ndirimbo ngo babanje kwicisha mu mashine baragira aba ni original. Ijwi ni rya nyene na vya vocoder canke ibiki ijwi ni rya nyene. Yes, Konangwe style tubashimire. Nawe turabashimiye. Tunabifuriza ibihe byiza muhandanye gutera imbere. Turabashimiye muzo kwame mugaruka ngaho kutuvumbura naho tutabaye invitation mukaze mwe. Tuba turi mu kazi nyene. Oh, okay. Barugenda tutabara mu kije duce. Okay, ibikorwa vyiza kabisa. Imana ibaje imbere mu bintu byose mukora. Yeah. Mubandanye ugira subscribe ngo wewe utarabikora, like na commentaire kuri DFTV, tubandanye kubana nka famille nini ndetse yagutse cyane. Twari kumwe n'abakonangwe style mu ntara ya Gitega mugo bari mu gisagara ca Bujumbura. Bababwiye bagiye kubakura amenyo yo munsi no hejuru. Dusubire mu biganiro byacu bikurikira. Bye bye. Bye, ciao. DFTV. Tunda Juhudi.